Ni cyane cyane turi mu bintu biriko biraba muri iki gihe nizere yuko atamuntu n'umwe ari ngaha atazi ibiriko biraba ariko turafise kandi na Gasore hama inyuma yo kuba dufise abagabo babiri staff yabo ishobora kubiri ngaha turabona umwe mu manager wabo turabona n'abandi bakinyi basanzwe bakinana hama rero ari ibibazo jewe nka jewe nashaka kubaza cyane cyane ndabitumbereza kuri aba bantu babiri baraza kuduha inyishu ikibazo cya mbere na nifuza kwanza kubabaza nicerekeye iki kintu cyo kuva mu ihuriro ya Soni na Gasore kubera ko hari abantu benshi muri uno mwanya bari kwakurikirana ama media baguma bibaza bati ibi bintu ni kiki ni bezi muri ko muragira kugira ngo hama muze mubandanye ibindi bintu rero twagomba uno munsi tumenye ukuri turabona ngaha hariho media ngira ngo zirenga nka 50 ngaha muri uno mwanya kandi media navuga ko nka zose zikomakomeye mu gihugu zikurikiranwa cyane ibintu inyishu muza kwishura ngaha abariza abafana banyu baza gufata mu mutwe eske iki kintu cyo kuva mu ihuriro neza na neza kimeze gute aho onye natumereje ikibazo kuri mwebwe babi nizere yuko uza kutwishura wese aza kuduha inyishu nziza cyane Bravyumva so murakoze cyane eka mbande shimire mwebwe mwese mwagize akigo mukaza ngaha hama ikindi naco nkuko mutubona ngaha nkuko aketse yavuze ni turi twenyene ngaha bo ni jewe Gasore Babalao ya Soni official turafise ni staff itari ngaha muteko murabona nkuko yavuze turafise manager Gasco na creative turafise secretary Latifa turafise umuvugizi Nilam turafise cameraman Skendo turafise umuproducteur Franke ni beshane naba bouncer bacu ni beshane ariko reka ndujye kwijambo ico kintu uvuze ati kuva mu Euro TV ndabizi neza yuko abantu benshi ngabo gisaka cha Bujumbura eka mu gihugu cyose no hanze igihugu abenshi muri yo cyane cyane bafana mu bakunda entertainment y'u Burundi abenshi bo baguma bavuga ati tuguma twumva ibihuha ngo Gasore ya Soni ngo ni bakiri mu Euro TV ngo biki ico novuga kuri umunota nto muri abafana n'abantu bakurikirana entertainment y'u Burundi nuko Gasore hamwe na ya Soni batakibarizwa muri Euro TV kumvo zimwe tutumvikanye ko sina Gasore na Soni bonyene hari n'abandi ngamutashoboye kubona nibe cyane bavuye muri TV bivanye n'utunenge tumwe twabonye muri TV tadushima yuko umwe wese yotangura ivyiwe agakora ivyiwe akazana n'imigambi mishasha ego siko ya Soni gicavuze nuko nyene nuko nyene nta kintu gusongera ko nuko nyene okay twumve rero abafana babaya ama TV yose ari ngaha bumve neza cyane yuko Gasore na ya Soni hamwe n'abandi bamwe twagiye turabona hirya nino batari ni Huriro TV atari za kick za base okay hama tugende mu kibazo kigira kabiri ikintu kijanye ni filme ya Bisangamana ni série ni episode novuga yuko ifata ikibanza ca mbere mu Burundi mu gukurikiranwa kuri YouTube novuga yuko inaduteturura cyane iyo abantu bariko bararaba ibintu byo mu Burundi amafilme ukuntu ariko arakurikiranwa cyangwa ukuntu ibiye donc YouTube ziko zirakurikiranwa ujugashikira kuri Bisangamana vraiment uravuga ati harashajije none iyi filme bimeze gute izobandanya murayihagaritse cyane yavanki ngoma munyicuri cyo nyene ni mwishuri kindi ngizobandanya hariya canke hariya ndaza kubigaruka ko navyo nyene ndabibabaze ni mbega iyi film tumenye yuko izobandanya kwanza ico cyambe izobandanya canke irahagaze biraheze yego burakoze cyane so icambere mwomenya ndibaza benshi ngaha murabizi n'abantu benshi barabizi yuko Bisangamana ari filme yanditswe na Ismail Gasore ikaba directed na Ismail Gasore ya nibaze yuko ikintu komeye cyane pusataje nini cyane ni Ismail Gasore ariko urumva Ismail Gasore atakiriho nishobora kubandanya kuko navuga yuko no idashobora kubandanya tu Bisangamana nuko twabivuze mu bisanzwe igiye guhagarara nizobana twizere yuko haba kuri channel ya Ismail Gasore channel ya Yasoni kuko ndazina onye nafite channel kandi yakurikiranwa channel ya ubandi ku yahori nshaka ku Ihuriro TV itazosubira gucako nizosubira gucako usivye ko barenze ku mategeko kuvyo twavuganye wanashima izo navyo urumva n'ibintu byo cyarija mu butungane ariko Bisangamana nkuko twabivuganye nk'abavandimwe Bisangamana nizo kugera ibandanya wanashima ekambye ngire anera kamo abafanzi bacu
nimwabona bisangamani ijya nizo ari bisangamani ya gasore niyo bazokora mu dicawe ko hagira ibintu bitari byo bahindura histoire uko itari si ya gasore cyangwa gasore narimo yasore narimo abantu benshi ni barimo ngo twatanguranye cyangwa ngo twatkinanye. Okay, reka nje ku kibazo gira gatatu. Bisangamani inyuma yo kubona gasore cyangwa inyuma yo gasore apibli ati jewe ndavuye niwigeze uvuga ngo nabwo mwihurira ariko aravuze ati muzoza murankurikirana kuri chaîne ya Ismail comedian Sibsuko. Rero inyuma yaho tumaze kubona ivyo ku bantu twe dukurikirana amakuru twaramenye duti gasore arashobora kubavuye mu ihuriro. Rero inyuma yaho twarabonye Bisangamani yaciye itangura kuja irajako cyane cyane aho turavuga saison ya kabiri yaciye itangura kuja irajako ku ihuriro TV. Iyo onye hariho amajambo amwe amwe nagiye numva ati bayitwize iki kintu cyo kwiga kwa Bisangamani naco mushe kugisigura gute hagati yanyu mwebwe babiri. Exactement, merci. Ico novuga kuri ico kintu deja abanyamakuru muza kurondera inkuru mwarazirosidisha. Reka mvuga kuko ubwanje kuri umunota ari mbari ko araca Bisangamani kuri ihuriro TV. Ijya si Bisangamani ya gasore si Bisangamani nyayo. Twebwe jewe Ismail Gasore hamwe na Yasoni twiyemeje kuja gukora utuntu twiwacu ku ruhande mugabo bivanye n'ingene utunenge turaho twinjiye muri ihuriro TV ni twashoboye kumvikana hama bo ndi bararenze ku mategeko barabandanya Bisangamani barayimoditia uko itari Bisangamani sikugiri ariko tacha kutwabirebisha amaso ikizo kurikira mu nyuma natwe ntacu turamenya ariko ico novuga nuko Bisangamani atarijya Bisangamani si ya gasore kuri umunota Bisangamani si umuntu wari wese cya ihuriro TV twese twarayihagaritse turavuga ati gasore yanditse gasore nyeneyo original ya Bisangamani nawe naravuze yuko itazokugira ibandanya kandi irahagaze ariko bobo nimba barenze ku mategeko nimba barenze ku byo twavuganye nikosa rikomeye ariko barakora nikosa rikomeye cyane. Okay, tukiri ngaho nyene hari iki kindi kintu kivuga giti cyane cyavuzwe na benshi n'ahantu henshi giti mwakora mudahembwa naje murakunze kunyangiriza mwese muri ngaho yagese munahemba ba. Okay, iki kintu gifise ukuri kungana gute mbega ko nimwahembwa iki giringo cyose cyane ni nka bya bindi naje mugenda mukavuga ngo nahemba kandi atari ko biri. Ego bo reka merega abanyene ico kibazo urabona burya mu muryango tugira papa tukagira mama. Papa nimba ari umuropozi munahangwa ni secret yacu nimba tugira ijumbu bidatoneye ni secret yacu ariko mu gihe rero ujya muvyeyi wawe adashimye kubikibanga na wene umwana aramwana za mu bantu so reka mvuge kuri akantu k'umushahara twa ibyo mu bisanzwe byo guhembwa ibyo onye byari secret mu muryango muri ihuriro TV ariko kubganje gasore sinzi ko na Yasoni ashaka kuvyemeza ikintu cy'umushahara novuga yuko ata contract dufise muri ihuriro TV novuga yuko ata kintu cy'umushahara twigeze dukorera twakora nka famille ariko cyo dusanga tuko dukorera muri televide muri televide reka nk'ijambo Yasoni agerageze nawe barikona kuri mie ukweli mbo murababarira gato kuko je ikiru narachize ndakizi cyane yize university muri Dar es Salaam nisome Kiswahili muko bien bwana kikweli tumefanya kazi sana mliona kazi zetu na ihuriro TV nadhani ndio kwa channel ya kwanza hapa Burundi ilikuwa nisema inafuatiliwa sana hapa Burundi sawa kikweli tumefanya kazi nyingi unaona lakini hakuna kanoti unaona kikweli hakuna kanoti kabisa ya huko Yasoni bivuze nimwahembwa mu ncamake kwari kwitanga nta na contract dufitaniye ngira nje kubazo cyanyuma hama meze nabandi bashoboye kugira ivyo babajije mugabo mu mwanya mutonya cyane dukubita tubangutsa kuko murazi yuko kuko ngira nje muri Australia tuma kwirukangana nimba batuhamagaye bagomba kubinyugurisha ntabyo kwihuta hari ibyo twataka cyangwa tubwira ati hinge tugende bukebuke uvuze ute tunyaruze nitwo hava tugomba kunyugwa oya turaba umwanya okay turagenda ikibazo ngira cyanyuma ikigira icyanyuma kuri jewe mbega imigambi neza na neza ya Ismail Gasore na Yasoni muri kino gihe muri ko murategura rero gutangwa gushaka kumugaragara ni yihe na cyane cyane dufatiye ku maseri kuko ndazi yuko izo arizo muri ko cyane cyane mu muri ko muragira target yo gutangwa gushikiriza abantu seri igindi ibi nashobotse mugenda mo mwatubwiye akazi na kugira ngo babimenya asante
So imigambi Paul Madufise jewe nka Ismail Gasore Comedy hamwe na Sony Official tugiye hamwe hariho n'andi ma brand mutabonye ngaha bwa nyene twabigize nka surprise ariko pardon hariho n'andi ma brand turi partnership turi partenariat ama company akomeye turi ngaha tugiye gutanga gukora umugambi mushasha wo kuzana iyindi seri kandi iyo seri turabemera yuko izo biryoshe kurusha bisanga mani kurusha za polisi kurusha babalao n'izindi nyishana ego tugiye kuzana amaseri mashasha tugiye kuzana andi mafilme atandukanye mu musaze mumenyereye nkuko maze imisi mubona amakomedi atandukanye n'andi mu musaze mumenyereye muri Euro TV ego tugiye kuzana imigambi myinshane ikindi naco objectif dufite twebwe no kuduza izindi mpano kona Euro TV novuga yuko bari baza amakarakter amwe ngo Gasore Yasoni Jojo naka no twe dushaka bijya biye dushaka ko twozana abajene la plupart y'abajene bafite impano yo gutwenza comedy nabone tubalanchinge kugira ngo nabone bashobore kwibeshaho bikiri mu mpano zabo turasaba peti benshi bama baza turi muri TV bakarira abandi bagasabwa amahera ngo binjira ariko ntibakora akazi ibyo onye bigatubabaza ico nico kintu tugiye kurandurana n'imizi natwe kugira ngo tangure ikintu gishasha ni company edare kuri Gasore Ismail ngiye gutangura ikintu cyitwa Ismail Gasore Company IGC Company makofi tafadhali ico naco ni partenariat na Obama Company ni byinshi reka tubivuga hageze reka duha umwanya bani nabo bashobora kugira bibiri canke bitatu babajije ariko cyane nkuko twabisabwe twisunge cyane kuri aba bantu kuko hari ibindi bibazo usanga nka bijya bya case ariko arikorera ivyiwe murabizi ibibazo bijya tuvyirinde tubaze cyane bijanye n'aba bagabo babiri nyene ariko akabazo kanyuma kamatsiko amace mpa bisona babandanye mbega hariho ububi canke novuga ati bifu izobandanye icanye hari hagati ya mwebwe na manager wa ihubiro canke muzobananye muri abafere comme il faut. Donc ico novuga twebwe cyambere nta mugambi wo kuva muri TV twari dufise ndibaza murabona igihe niramu abivuga wewe hari n'abandi bagiye babivuga ko bavuye mu twe ntacu twigeze dushikiriza kwari kubikibanga tugumana nakaranga kacu ariko uno munsi twabaye sanse kubivuga bivanye n'uturenge tumwe turimo twe twashimiye gutanguriza iwacu ariko bobo iyi ni problem dufise cyane muri Afrika umuntu babonye umuntu agiye gutangura ivyiwe umenga cha umwasi ke twatanguye ibinye nibo banashima batugiriye inzigo nta nzigo twari tubafitiye n'ubu nta nzigo tubafitiye ni famille we love you each other we kund you ariko bo kiretse bagize ibintu bya bifu nta problem maisha ni yari yes donc merci beaucoup ahanini akese arafise abaheriye mu kubaza ibibazo mugamo duhamagara ngaje kugira ngo jana kitudamira kunakene so Ismail Gasore ahanini twifuza umuco mwaratanguye muri Ihuriro TV je shatse guhera mu mizi haruhande yuko mpera ku bibazo mugezeko Ihuriro TV mwayigiye mu gute mbo reka je mvuge ku ruhande rwanje ubwa mbere ntaratangwa kwa na Ihuriro TV burya benshi bazi yuko Ismail Gasore yahereye muri Ihuriro TV no jewe natanguye nikorezi wanje ndi muri Now Creative ico gihe natanguranye na channel yanjye yitwa Ismail Gasore Comedian ubunya ari Ismail Gasore Comedy rero bivanye n'ingene burya bakubya ati umutumwe n'igiye inama urumva shamura na manager wa Euro TV abisaba ko twokorana ico gihe nakorana na Komando na Yasoni nibo bantu twakorana tugafashanya cyo kumabona video za kera hama bwabaye ant Euro TV watwara Euro TV n'uwatwara Now Creative Rasco urumva baravugana aravuga ati Rasco ushaka umubya mu petit Rasco aravuga ati nta problem ikani the way ni nayo nzira yo kumupushinga turakora ariko muri ico gihe bike muri famille atari byo kwandika ibiki aravuga manager wa Euro TV aravuga yuko akinjiye tuzokabona ariko sinye byaje guhinduka mu nyuma ya kagiye kutaboneka ryari vuga kitabone bigeze muri nka meme different ewana novuga yuko iryo onye ryari banga ryacu hariya ariko tubifate nkuko nye yuko atakantu twaronka bambere imbarutso nuko mutaronka amafaranga muri Ihuriro TV kugira ngo murinde muvavanura si amahera gusa Ihuriro TV si amahera gusa no amahera wanashima sinayo twashira imbere nkuko nabivuze twashira ibikorwa imbere nuko ngene ibikorwa vyagiye guhinduka muri Ihuriro TV ni ibintu twumvikanye ko bitagiye gukorwa mu nyuma ni nayo mpamvu mwumvikanye ego ni byinshi twumvikanye ko sino ndanguraga ngo mubyumve cyaka bikuru bitumye mwaka okay merci beaucoup Edison ndashaka mugumize ndabishura ariko kamera zimwe hariya kubera abaye umwambaro w'akazi sanzwe nkora ego yarakuvuze
bitaza kumpuza kazejo gutangura kwa Hamisi na Ismail nibasabye ati ndashaka umume comme jewe na mfisa ama TV online ndiko ndakora comme ça ibintu akina bishobore kugera kure hanyuma twese dukorane ikizoba kivuyemwo nzomuheze ndamumenye ndamubwira nti jewe vraiment sishaka kumenya ingene muzokorana ariko ikivuyemo mu gisangire nk'abavukanye sivyo ico gihe barakorana je me rappelle bien yaraje kugira ngo bakine utuntu duto Ismail azana idea ya série ayitorera n'izina arayandika arayikora mugakom yari kugiye cy'ishure byari byoroshe sivyo biroroshe yuko umuntu azaronka akanya gato ko kubikora niki mugabo urabona ko bagiye guheza ishure so bagiye guheza ishure apa yibi iye ni programme ndende tumufitiye ni ibintu byinshi ariko arakurikirana Paul mu kugira ngo niyashobora gusohoka ishure tumusore no hanze bakwaba umu artiste comedian d'office le plus jeune ngaha ambe mtagume ngaha agume ari loko so aje mu ico ciyumviro yuko yotangura gukora vyiwiwe kugira ngo aronke nakanya ko kwiyungura mu maformation ya comedy menshi turiko turahabwa muri kino gihe aya mazemo presque 6 mois turacana bandanya nivyo muri bimwe vyaje kuko je nkinababaza sinabaza ngo bimeze gutagahembo ariko igihe ndavyumva ni nta kintu kivamo naribaje none gute umuntu ashobora gukora ibintu imyaka 2 ata kintu kirimo hanyuma akabandanya akaguma abandanya ndavuga ni mubivugane twabivuganye turi batatu wenyine aravuga ati rasiko genda bitahura umungu ni wamumpaye uye agombye kugenda ni bon ndamubaza nta kibazo bitera nta kibazo ahigeze naho ati nta kibazo turahagarika turatangura iyindi so iyo rero umuntu avuze ati turatangura iyindi turabandanya programme y'iwacu aba batarimo no kuvuga ko nyene abafise iyindi gahunda y'ibindi yakurikiza ubu rero nibaza yuko ahanini abari kwarondera gutahura ni kubera iki ibyo bintu biko bizana polemique ni nkuko umuntu uyu munsi woba witwa Edison kubera uri Edison mugatari Edison kubera ko ari umuntu runaka igezina n'igi wawe ukora hari urarigumana n'igi wawe parce que ntijaje kubera abantu baje gukora uri le créateur so ubu rero ikibazo gihari ni bya bindi usanga umuntu iyo agiye peut-être ari bwabishake canke iki habamo kunyinyurana jare unafanya hivi achana mimi nifanye hivi vya town tu ariko byose birageraga igihe bigahera yego sinzi ko ndabishuye neza Rasko uliwahi kumuuliza basi Hamisi ni kitu gani ambacho uliposikia kwanza hayo maneno uliwahi kumuita Hamisi ukamuuliza kwa nini imekuwa hivyo alikujibu vipi nilimuulizaka ilikuwa last week nilimpigia hata simu last week tuonane tuyaongelea haya yote lakini iko busy na kuwa busy ni cha mtu kabisa unasikia lakini mwanzo tuliviongea vyote vikaisha akamuuliza hautaendelea na nani na seria akasema sitaendelea tutafanya zingine tutafanya nini hivi sasa chenye kinawauma wale ni juu sinema inaendelea na history ingine tofauti na ile ya mwanzo walianzaga na kuna mapicha tofauti mbalimbali zinakuwa zinaingilia kwenye maflyers zinatoka kuna ni hiyo series Mwanzo wa maneno tumesikia kwamba Iyuriro TV pamoja na Gasore na Yason walikuwa hawana mkataba wote na hapo nazungumza kwamba ikiendelea labda sheria itashika mkondo wake. Kitu gani hasa ambacho kitatupatia uthibitisho rasmi kwamba ikiendelea hivyo labda kuna tatizo fulani ambayo itakuja katikati? Siwazi kama itakuwa ni tatizo kuhusu wa Ismail Waraga Yasoni. Unaona juu cha muhimu mjue sio sanamu, cha muhimu ni akili. Unasikia history mtu anaweza kuikupatia wewe juu sio wewe uliandaa tangu mwanzo hautajua gisi ya kuendelea hata ufanye aje utaendelea lakini kuna nafasi
itakatikia tu. Jo idea first of all haikuwa yako, na ndio sasa cha muhimu sasa ujue ni bora kufanya kitu hata kiwe cha mbaya mwanzo, lakini kiwe chako. Unaona, walitoaga mbali Bisangamani akikuja ipate hizo nani, watu wote wao wanaiangalia ama nini, ilikuwa inapanda polepole na zenye wako wanafanya hivi sitapanda polepole, lakini hiyo juu mwenye idea hayuko tena itakuwa ni shida. Kuri koja Bisangamani ni byakomeza abagabo n'abagira ati dukeneye ko bikomeza nta kibazo agiye kuri diga conference yari mu hariya kwa Rasco ariko bibaza yashoboye kwishura byose ati yagiye kuri kiriki kuri project Bisangamani niyakomeza kandi mwe mutaje mushaka niyakomeza nanye leyo jewe nka nk'umwanditsi wayo jewe ishoka cyose kugira ngo bareke kundinga nyene novuga ko nyene violation du droit d'auteur kandi bazabiranwa n'amategeko uzokuri hama tumenye ngaha kwanza ndabifuza gutera imbere ngo bazanga n'ishyose beaucoup iyo tuko turabona abandi ko baratera imbere zacu turaryoherwa kumva ko tubere ndavuga yuko baba baragiye postinga Bisangamani mwaramaze kuvayo niyo ngavuga ati twaramaze kuva muri ihuriro tubona bapostinga iki ibintu twashutinze tukiri muri ihuriro navuga ati ko twarabipostinga tutari bandi bakavuga ati mbo tutari ariko Jesu cyo mukivuga ku iki ko bivuga yuko mwa muri ko murayikama kugira ushobore kuronka n'amahera make kuko biko birinjiza deja kandi mwabikinye mukiriyo ariko ubu deja ni mukibarizwa muri bihuzi inzo onye ndashobora kuvuga Ego. Abavuze ko mwayishutinze ava mukiriyo tuma bayiposta bavuye mwavuze ko histoire bayihinduye akora histoire y'intagiye Bisangamani Voilà. Mwashutinze ibintu ya histoire ya Bisangamani canke bagiye barayihinduriramo Voilà, icyo navuga kuri icyo kibazo nuko mumenye yuko seri idakinwa nka comedy ngo barashutinga umunsi bagaca bamonti gasohoka. Seri ni ikintu twitondera tukagikora tugastoka. Twari twamaze gustoka ama image menshi cyane. Urumva? Ariko siri ko maze imisi mubona ama episode ari karasohoka muri minsi, episode zibiri gusa zasohotse twe turimo. Izindi baragenda baramodifya, barabihinyanya urukundi kuntu, barabimodifya, baragira ukundi kuntu kutariko barayonona. Urumva? Ariko ajya ama image nayo twakoze mu gihe tukiri kumwe hariya. Urumva? Ariko tuvuyeyo ego barashoboye ko ajya ama image twakoze tukiriyo, ajya ama production twabitse barayasohora, ariko mu nyuma bagira surandi ma episode atajanye na histoire Bisangamani. Sinabijya bariko barakina, sinabijya nuko murabona abafanzi bijya si Bisangamani. Ujya nundi mukino sinzi n'ingene gwita. Umva no mugihe atari byo rero Ego uca mubire mu gihe atari byo rero si Bisangamani ujya ni DDD ni DDD Swali linakuja hivi. Ndio. Kweli mnalalamikia eti kisa mtawashtaki kama wakirudilia hiyo movie ya Bisangamani. Sasa swali linarudi hivi. Je, mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani sababu hapo mmesema kama wamemodify. Kama wamemodify mtawashtaki jua metia title ya Bisangamani ama mtawashtaki jua wamemodify? Nice, asante sana Kiswahili kaka. Huyu ndo nakubali. Hakuna shida. So hata niseme kwamba hicho Kiswahili hiyo swali ambayo unauliza ni swali zuri sana. Ni kwamba tumeshasema hapa na Rasuku amesema pia. Unaona? Ni kwamba kwanza kutumikisha jina Bisangamani ni kosa kubwa, maana umetumikisha bila ruhusa ya mwenye nayo hasili.
Kiswahili sawa. Ruksa ya mwenye nayo hasili. Na kingine kuchukua historia unaimodify unaibadili ni kosa lingine ambalo haliwezekani na halieleweki kabisa. Unaona? Kwa hiyo ndio hivyo Bisangamani kwamba ikiendelea inatumika vile Bisangamani ikibadilishwa vile tena lazima sheria itashika mkondo wake. Mkondo wake? Asante sana. Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao tunaamini hapa kutoka nchi ya Burundi. Lakini jaribu kuangalia Gasore ni mmoja ndani ya wacheshi ambao wanaamini hapa kwa nchi ya Burundi. Na tukijaribu kuangalia maisha yako ya nyuma na sasa kuna tofauti mkubwa kwa kati. Mwanzo tembea na mguu kaja na mtu fast kwa kama magari vile. Kisha tuambia kama Ihuriro TV kwa haina faida na wewe upande wa pesa. Washikaji wako labda wafanzi wako wataamini vipi kama Gasore ni mkweli kutokana na yale ambayo alizungumza yeye? Asante sana, swali zuri sana. Mugani bazi kushwa kwichishwa mu Kirundi. Na kibazo urenda cyo. Ico kintu uvuze yuko ngo Gasore ukuntu yarameze avanu ubu biratandukanye. Reka mvugisha ukuri. Ibintu byose navuga yuko Gasore Paul mumubona ko canke mumubona fisi sinavuga yuko source yazo ari ngo Ihuriro TV. C'est vrai Ihuriro TV nta kabado dufitaniye ariko twarafashanije muri bimwe ariko ibintu byose mbona ndabikesha na creative. Ndabikesha na creative ni umubyeyi wanje ego kuko ubonye Gasore muri show, Gasore muri publicité, Gasore muri kibuka naka ni contrat iba yaciye muri na creative si muri Ihuriro TV jamais. Manake kitu chochote ambacho kinakutana na Gasore walikuwa wanakiuliza Now Creative. Na kwa sasa ninashona tapiga Canada ni Now Creative. Sawa, kiwazo je tusingira ngo kesho kwa ruko ukuta tabora twande kwa habari. Mbiye ko ukivayo shagarara bizo spere gukoka. Mata bakabanda ko episode ya mbere ni akarigo. Urabibona. Ese waramuronde meneja wa Euro turamubya ati ibi bintu wakoze ko wadenze amasezerano twavuganyisha n'ibi bintu niba waramuronde yakwishyuye iki kugira ngo tumenye umuco. Voilà. Je navuga yuko yarenze ku masezerano twavuganye nk'umuryango. Edari sije nabimubwiye bwa mbere. Habanje kuvuga manager wanje raswa nyene. Nawe yamubwiye aramubaza bimeze gute ko ivyo twavuganye wabirenze ko. Ijambo yamishuye yamubwiye ati Gasore n'umuadolescent akakoresha ubuadolescent. Ya. Nanje ndavuga ati ndacari bebe 2003 2006 nta problem. Ariko ikizokurikira kimenyera imbere ntaco. Ego inkuru je naje ngamvise nuko hariho ikintu cyabaye mu gatondo kivuga ko wagiye kwitwara ikintu ariko ngana kiringira mbese ko ari kuri shange ni inkuru gusa ivugwa. Mu gihe ivyo onye management yacu itarabivuga canke Gasore canke Gasore atarabivuga siribaze yuko no bivuga ngaha ariko nitwabitwarira muzobibona nane. Ego tuzohamagaza muzobibona. Ego nibaze ko twarejeje cyane mabwa bise n'abasosera. Reka duwa ndi jambo kugira ngo bise n'abasosera kibazo kintu. Ego Ariko uvuze yuko nivyo abangwa muzobitwara ariko amakuru adusubira byo tuzi tumaze kumva. Biravuga ko mwari mwitwaye Ihuriro TV. Nivyo canke si byo kugira abantu badukurikirana kugira ngo kuri umwanya ko tutigeze kuko ivyo tuzokora byose tuzobatuma ko mwebwe abanyamakuru sivyo kuko nimwe muri ngaga mwebwe nimwe muri abajishe ba mbere sivyo kuko hari ama interview twakoze kera avuga yuko na Misi abivuga wenyene si Misi abo bose muri TV baravuga ati Ibisangamani ya Gasore sibyo yuko niyagera ko tubitwarira muzobibona namwe tuzohamagaza kandi wo muzoba muri Bari jigeze bibanye sawa mesi. Asante sana. Ndibaza twahejeje. Kabazo gatoya. Ego. Je na numvise n'ibintu by'amasezerano cyane. Ego.